So wewe na Fizzo ninde yatanguye kuririmba? Fizzo yarantanze gatoya. Ego. Watanze undi kuvuma nawe ni? Fizzo nubu aracakaza ararenze kandi mu bisanzwe Farias umuntu nemeza ko mu Burundi amusumbya music ni Kidumu wenyene. Indirimbo nta message irimo nk'indirimbo za kera. Ko no musi ndashobora guha akaroro nk'indirimbo yaririmbye ibisusu ngaha. Nk'umwana wanje ari rya irimba ngaca nifatana mu matwi bivanye n'amagambo arimo. Turirimbe ikirundi ariko tugicishe kure cyane. Ariko ibisusu ni kirundi sico? Ibisusu si kirundi. Ni rurimi nyine. Oya ni Giswahili. Ibisusu ni Giswahili. Yego. Hama mu kirundi ibisusu navyo vyitwa? Ni ninyo. Inyo. Wewe rero ufise ibisusu? Kuko mu Giswahili kandi wewe hagati y'inyo n'ibisusu. James sinyo. Umva kuko n'umuntu akubwiye ngo ndakubita kunyo. Sivyo? Ndihenze. Bijya bavuze umwana bamukubita ku bisusu n'ubwa mbere navyumvishije umwana bamukubita kunyo kera. Ati ndakubita kunyo mpaka ninyishaye. Ego. Bareke bavuge he barivugana ma bareke bavuge barivugira abatugwanya birabaraba ahubwo Imana ibongeze ukuramba integuro yoraho izobaho. Igozen TV. Reka tubaramutse abibutanyerera mumeze neza. Ibutanyira tumeze neza cyane gose siri bateri gamariyera somakayeri kugwa mafyera tanga ikora jya n'imihari ni birebire cyane. Imunyerera mwe. Oya nitunyerera kirazira nkoko ntigwa. Gomen izi dread zawe zimaze imyaka ingahe? Izi dread zanje zimaze imyaka no munsi zirakwije imyaka 14. 14 neza cyane. Je ngira ndakubaze hari kibazo kimwe na manibaza. Eske abantu mufise dread ni gute mushobora kuzigira propriete ndavuga nk'isuku kuzisuku? Mu bisanzwe dread ni impano Imana barahaye umuntu nawe urazifise. Mu bisanzwe umushatsi ni ikintu nawe ukura kurukoba ku mutwe utabona iherezo ryawo, ariko ni impano umuntu wari wese ahabwa ukurabona n'abantu bagize ubuhanza keshi birakunda kubajena ukabona umenga ntabwo bameze neza bagakunda kwambara ingofero. Mu bisanzwe dread ni kado Imana yaraguhaye nawe. Yego. Nta nyamujya wewe? Je nyama ndaziya ko inyama si haramu. Maze sumurasta bavuga ko abarasta atanyama bajya ariko Gome navuze ko ngo aginyama. Umurasta supinga ikintu Imana yavuze. Ikintu cyose Imana yavuze nzokore neza ugikora uko nagikoze no bampinze. Nyimba kuginyama ari icaha inyama nazo nojya ariko atari cyane neza kuzijya. Yego. Yes Mr. Gome kumbure niwe muririmvyi novuga ko wakiriye aba bastare bose bari mu gisagara ca Ngozi. Ni nako kajyo no kubaza imyaka ubumaze mu muziki. Imyaka maze mu muziki maze imyaka 17. Umuntu wa mbere twatangwe ko na concert ya mbere yari Dogoyeye. Byari muri 2016 ndavyibuka. Ndi muri generation naba Fizzo ko ndibuka nakira Big Fizzo ngaha nakira baroriro ngaha. Fizzo ndibuka je natangwe kurimba afise indirimbo bavuga ngo sijya mbere kandi sijya kabiri umva ni kera sana. So wewe na Fizzo ninde yatanguye kuririmba? Fizzo yarantanze gatoya. Ego. Watanze undi kuvuma nawe ni? Fizzo nubu aracakaza ararenze kandi mu bisanzwe Farias umuntu nemeza ko mu Burundi amusumbya music ni Kidumu wenyene. Ego. Yes Gomen uri kuraraba umuziki w'imyaka n'umuziki w'iyo myaka iheze ubona bitandukaniye? Umuziki wuno munsi waramaje utaka novera. Gutere inge namaje utaka novera nshobora gukora indirimbo ibe hit umwaka wose. Kujya kwa kera. Neza cyane gose uko kandi ikindi cya kabiri umuziki wuno munsi umuririmbyi usanga afite urupapuro muri studio. Kera umuntu yarandika akitonda icyumviro caza akongeramwo yabona ari cyari bukure magakuramo nayo no munsi ufata urupapuro ukandika ibyo yumviriye ngaho nyene yaba n'amakosa cyo ririmba. Ego. Wowe uravuze ko umuziki wowe ataka novera ufise kandi ndiko ndaraba Gomen kera nta ma YouTube yarahari. Kera nta ma WhatsApp ugira ati ukoze indirimbo ngo ipartage ariko imiziki yabacancu amisi yabande niyo miziki kumbure n'ubu tucyumviriza. Gute umuririmbyi ashobora gukora hit kamara indwi imwe inyuma y'iyindi indwi iyo ndirimbo ntusubiye kuyumva? Barihuta cyane barihutira gukora. Urumva wenyene arishirako akongera akikurako. Nico kintu kibuze. Naya handi ho indirimbo
kandi ikindi cya kabiri indirimbo nta message irimo nk'indirimbo za kera ko uno munsi ndashobora guha nk'akaroro nk'indirimbo yaririmbwe ibisusu ngaha nk'umwana wanje ari rya yirimba ngaca nifata no mu matwi bivanye n'amagambo arimo turirimbe ikirundi ariko tugicishe kure cyane ariko ibisusu ni kirundi sico ibisusu si kirundi ni rurimi oya ni Giswahili ibisusu ni Giswahili yego hama mu kirundi ibisusu navyo vyitwa ni ninyo inyo wewe rero ufise ibisusu kuko mu Giswahili kandi wewe hagati y'inyo n'ibisusu James sinyo umva kuko n'umuntu akubwiye ngo ndakubita kunyo sivyo ndihenze bijya bavuze umwana bamukubita ku bisusu n'ubwa mbere navyumvishije umwana bamukubita kunyo kera ati ndakubita kunyo mpaka ninyishaye ego yes Mr. Gomen ukunda iki mu buzima bwawe mu buzima bwanje nkunda urukundo ego urukundo rujya guha abakobwa n'abahungu ca urukundo rw'abantu bose urukundo Imana yavuze dukundane ego one love ego nkanka karenganya ego yes Mr. Gomen kumbure ugereranje n'ibiteramo vyabereye ngaha ku Gasaka ngaha Ingozi wanyu n'igiteramo cy'uno munsi wobidistinga gute wobitandukanya iki giteramo ugitandukanya gute n'ibindi biteramo vyabereye ngaha iwanyu Ingozi ndashobora kuvuga ko ndi umwami wa Gasaka kuko ni ibiteramo bike bibera ngaha kwitere ngende ntabaye mu bantu bakira igiteramo kibaye igiteramo cya kabiri inyuma y'igiteramo cya Satubi kuko Satubi abantu baratonze bagera epfo cyane gose bamwe barasubira n'inyuma batarose n'itiki birababaza cyane uno munsi naho ndongeye kubibona kandi mbonye abantu ibinyobwa vyaheze abantu benshi cyane gose bahari yego yes indoto y'ibisazi kumbure nuwahe muririmbyi ubona ko vy'ukuri ukaniye gukorana nawe indirimbo mwaba generation y'ubu ndabona ko ndashaka kubana n'umuhungu Double J umukundira iki Double J gituma ndamukunda sije ndamukunda je nyene ariko arakora cyane gose kandi urabona mi imisi ahagaze neza ariko niwe yaririmbye ibisusu niwe yaririmbye ibisusu daboro sinshobora kwimuhora kuko afite uburenganzira bwo gukora bwo kuririmba kintu Iyumvira mu gihe atashizemo izina burya gukora ikintu wacishiramo n'izina ni bibi ariko nawe urabona ko ijya ndirimbo ibisusu iri mu ndirimbo bashize quelque part ego ariko siwe yaririmbye igishegu gusa canke ibintu nk'ivyo n'abandi barabiririmba bavuga ko umuziki w'ubu udashizemwe agashegu udashizemwe agashegu indirimbo yawe ntishobora kuvuma bijya nibyo oya ivyo sinavyemera njye ufate nk'akarorero sivyo hariho ibintu bibera mu Burundi sivyo hariho ubuzima bw'igihugu sivyo hariho amashuri kwiga sivyo hariho ibintu bifise akanovera gashobora kumara imyaka myinshi nabo uko bagenda baziririmba uno munsi ziraja kuri hit ariko ejo nta kanovera ziba zigifise kubera iki n'amagambo atanga uvu afise ego yes kumbure Gomen duci woturirimbira nk'akaririmbo kamwe koba karatumye umenyekana ku izina rya Gomen bareke bavuge he barivugana ma bareke bavuge barivugira abatugwanya birabaraba ahubwo Imana ibongeze ukuramba integuro yoraho izobaho iyo niyo ndirimbo yatumye umurundi wese amenya akamenya ati Gomen ninde ni nayo ndirimbo uno munsi ndirimvye abantu bose bishima nkabona ko bari muri muto mu kurangiza Gomen gisiguri Gomen gisigura agenda mugabo waragiye rero jewe ndiko ndagenda nturashika sindashika kandi nawe uriko uragenda nashitse Ingozi ariko oya singozi dushika arano dushika kugira tuhave bikagorana niturashika rero yes kumbure akandi kajambo wobwira uburongozi kubijanye n'umuziki ndundi ni nkaka kugira ngo abaririmbyi b'abarundi babandanye batera inagomba mbwire kwanza leta y'u Burundi imenye ko nta Burundi atamuziki uko ni indirimbo y'igihugu ni indirimbo nyine uravyumva nawe sivyo kandi imbere yuko bakora vyose babanza kuririmba ndihenze imbere uko iradi itangura kuvuga ibanza kuririmba abana kwishuri imbere uko biga babanza kuririmba no mwisengera imbere uko batangura imigisabisho benshi batangura babanza kuririmba numva ngo na Daudi mwijuru yararirimba rero leta nirabe kujya ibindi bisata ibishiramwo umutahe munini ibone ko umuziki arakazi uno munsi amafaranga y'ingiye ngaha ngomye ni hoteli ari ameze neza
namwe akabarara yameze neza, abaririmbyi baraye bameze poa, umuziki n'akazi. Igozi TV ndabashimiye cyane gose, babane bakora subscribe kugira babandanye bakurikirana ibiganiro byacu, bakoresha na comment, ba following sana. Yes, merci beaucoup. Igozi TV.